Umuryango utabara imbabare mu Burundi Croix Rouge watanze kuri uwa 10 mu Kakaro mwaka wa 2025 ibikoresho bigizwe n'intebe abantu bariko baratanga amaraso bicarako. Umunyamabanga mukuru w'uwo muryango Arsene Mekati yunguruza yavuze ko babitanze kuko basanzwe biyumvira ku magara y'abantu uko bukeye uko bwije. Dusanzwe twiyumvira amagara y'abantu imisi yose kandi dusanzwe dukorana n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu cane duciye mu gisata kijejwe ivy'amaraso n'abantu dukorana ku munsi ntibiboneka ku muntu ariko ararengana mugabo ku munsi urumva hirya no hino yuko hari abanyamuryango bariko barigisha abantu akamaro ko gutanga amaraso. Avuga ko ivyo bikoresho ari navyo bisanzwe bikoreshwa ku isi yose bizotuma abantu batanga amaraso bayatanga neza atakigoranye. Twebwe ibyo twakoze uyu munsi ni ibintu bisanzwe twabonye yuko bikenewe yuko umuntu ariko aratanga amaraso kugira ngo akize ubuzima. Ibikoresho twari dufise uyu munsi bitari bikwiye kugira ngo nawe yumve ko amerewe neza. Izo ntebe rero twatanze ni intebe zikoreshwa mu isi yose na twebwe tuzikoresheje rero vyoba vyiza cane bikabituma n'umuntu atanga amaraso n'igihe yogira ibizunguzungu canke ibindi ashobora gucagarukirwa buno nyene atakigoranye. Ivyo bikoresho bije hageze nk'uko bivugwa na muganga Felicien Nzotungwa nayo umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kwegeranya amaraso CNTS. Ni ibikoresho twari dukeneye na bugingo twipfuza ko uriko aratanga amaraso yoyatanga agononokewe kandi afashwe neza. Ivyo bikoresho rero ni ibikoresho bizotuma uriko aratanga amaraso aja atunganirizwa ari yicaye uko tuvyipfuza mu buryo bwo gutanga amaraso, kandi bizodufasha n'igihe yoba agize ingorane nk'uko umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge y'u Burundi yabivuze. Igihe yoba agize ingorane akagira ibizunguzungu bizotworohera kuca tumufasha atarinze kuva kuri iyo ntebe. Yaboneyeho akajya ko guhamagarira abenegihugu gutanga amaraso kuko ngo ni igikorwa c'ubuntu. Abenegihugu twobahamagarira kwitabira ico gikorwa c'iteka co gutanga amaraso kuko ni igikorwa c'ubuntu, ni igikorwa umuntu atifasha kandi atovuga ngo jewe ubwanje nocitegurira kuko agifashwa n'abandi. Asigura ko gutanga amaraso bifise akamaro haba kuyatanze n'uwo bayahaye. Twagira kandi dusubire twibutse ko gutanga amaraso bifise akamaro ku kuyatanga. Uyatanga bimugira akamaro muti gute? Kubera yuko uyatanga biramuha kumenya koko ubuzima bwiwe, mu kumenya umugwi w'amaraso wiwe, kandi bikanamuha nuko yoshobora gufasha igihe biba bikenewe. Birafasha kandi ko uyatanze amenya ko atagwaye umugera wa sida, atagwaye umugera w'igitigu c'ubwoko B, umugera w'igitigu c'ubwoko C, canke yoba ingwara y'isofisi. Ico abantu bahurizako nuko utanze amaraso abarokoye ubuzima.